abenegihugu bo ku mutumba Gasenyi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bari mu kibanza ca hegitare 160 leta yaharuriye kuzoronsa umuzibukiro basabwa gukunda igihugu kugira ntihabe gusahura igihugu kuko ari icabo. Byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara Desire Sengiyumva ari kumwe n'indongozi zitandukanye zo mu ntara kuri uwa kane igenekerezo rya 17 Nyandagaro umwaka w'2023 mu nama yagirishije abo benegihugu bo ku mutumba Gasenyi bari muri hegitare 160 leta igiye kuzoronsa umuzibukiro. Buramatari Desire Sengiyumva yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo kuyamiriza abo benegihugu leta yaharuriye umuzibukiro kata kintu na kimwe kirekuriwe kukugwaho kugira amatongo leta nizosange baragize ubugaragwa. Ku bibazo vyagiye bishikirizwa n'abenegihugu bavuga ko igihe ari kirekire barindiriye umuzibukiro kandi ko baharuriwe ibintu bikizimbutse, bagasaba ko leta yobongerereza kuyo baharuriwe. Bavuga kandi ko batorohewe kuko ataco bakirangurira muri ayo matongo ngo niyo bagiye gusaba ingurane badaheza bazihabwe kuko amatongo yabo ari mu matongo ya leta. Buramatari Sengiyumva yabasabye ko borindira bihanganye kuko bagiye gushikana ubutumwa. Nta guhiganwa nta guhigana na leta, ivyo ufisemwo leta irabiharura ni vyiza, ariko ivyo udafisemwo nawe nturondere ngene wiba leta. Leta twarumvise ko ari twese, ni wewe ni jewe n'abandi. Leta ukwiye guhagarara nk'abantu bakunda igihugu kugira ngo ntishishikare konona ngo tuze gusahura leta ariyo twebwe nyene. Igihugu ni ca twese, igihugu ni cawe, niwagisambura bizokugora wewe nyene kucubaka. Reba nyakubahwa, iyo ngendo yo kugenda gusubira aho baguharuriye ugenda ukoreye ikindi gikorwa co gukurayo ivu, co gukurayo ibiti, ico baharuye cose giteza kuguma muri ico kibanza. Umuntu azihenda akabandanya bikora akaba ataraha umuzibukiro, zoba dusaba leta igaruke. Umwenegihugu afise uburenganzira bwo kugumana agataka isantimetero 30. Nitwasanga warazimvye ukaziheza nta muzibukiro uzoronka, uzoca utaha uko. Rero mwibare, uyu ni umunsi mwiza wo kubahanura kugira ngo nimushishikare kugwa muri ayo makosa, kuko nimwatwara amatafari muzoca mutahirayo, ibiti nimwabitwara muzoca mutahira ivyo. Imyaka 9 ni myinshi kandi turumva neza ibyo byose mwavuze ko ari ibibazo vy'inkoramutima tuzobishikiriza natwe nta ngorane, ukarindira n'umutima ubikunze nk'uko maze iminsi mwihanganye. Iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.